Imisi irahera ariko imyidogo ikaguma ari yayindi eka mbere ikaniyongera kubera gihugu biyunguruza bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu gihugu hagati kw'isoko ya Kotebu ahari ibituro vy'amamodoka aduga mu gihugu hagati. Aho twagendeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 ruheshi twashoboye kwibonera uko ibiciro byo kwiyunguruza vyaduze. Muri rusangi twasanze nyene ingendeshwa ari wafise ububasha bwo gushinga igiciro yungururiza ko abantu bivanye n'imodoka zabonetse ku gituro, bivanye kandi n'igitigiri cy'abantu bipfuza kwiyunguruza. Kuri uyu munsi wa kabiri vyaboneka ko ingendeshwa zitari nke zari zaronse igitoro kandi n'abiyunguruza ntibari benshi. Aho rero ibiciro vyasa n'ivyasubiye hasi gato. Abiyunguruza baja mu ntara ya Gitega bariko barihishwa amafaranga ari hagati y'20 n'ibihumbi 25. Aho ni mu gihe iyo imodoka zitabonetse ku bwinshi canke mu misi isozera iyinga. Aho abiyunguruza baba babaye benshi amafaranga arihishwa abaja mu ntara ya Gitega ashobora kuba hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60. Ibukeye hategezwa kurihishwa amafaranga 5,500. Twasanze hariko harihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 12. Abiyunguruza bakaba batwiganiye ko hari gihe barihishwa ayashika ibihumbi 25. Kuja mu ntara ya Ngozi hari hagati y'amafaranga 20 n'ibihumbi 25. Naho mu ntara ya Kayanza yari amafaranga ibihumbi 20. Abaja mu ntara c'ibitoki nabo bariko barihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15. Umwe gihugu twabajije yatwiganiye ko uwiyunguruza uwufise iyaja hihuta kandi yahiteguriye kuko ibiciro byo kwiyunguruza bihinduka ku munsi. Aho rero biragaragara ko umwene gihugu ari wagwa mu mporero kuko naho igitoro kibura iyo kibonetse abafise ingendeshwa bose bakironswa ku giciro cashinzwe na leta. Ibitoca bituma bikika mu kiza mu kuduza ibiciro ku rugero nk'ubwo bwose.